ivyunguka mbega vyunguka gute tugume duhanahana iteka duhanahana imitwe mbere 2027 dutangure umugambi woba waratunaniye gutangura. Reka dufate ko wabitse 2000 pasomero igikurushe nayo ngiye kubahamagarira nico cyo kurondera uwo mukorana, nico cyo kurondera uri bugufashe, nico cyo kurondera uwamaze gutera imbere kugira ngo akwereke aho yaciye umufatireko umwigireko bigufashe na wewe kumenya ikinogikora cyangwa ikisinogikora ikinagi. Bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima n'amahoro. Muraho meze neza? Je ni sawa, ndaho ndashima, ndagarutse kuri Action Vibe TV. Banera Josiane wa wundi akunda kubibutsa akantu bavuga ngo ivyunguka. Tugeze mu kwezi kwa gatatu, umwaka utangura, nayo nababwiye ndabahamagarira gusubira kwikazanura, kwiyumvira ikina kiriya ivyo kunguka, ikintu wokora kugira ngo witeze imbere. Nivyo urashobora kuba uri mu biro, urashobora kuba udandaza, ukabona ko ako kazi kagufasha. Mugabo abahinga binonosoye bavuga ko umuntu kugira ngo yunguke aba afise ahantu hashika hatanu akura icyo akora. N'ibindi byose warabirondeye wanashaka kandi uri mu bintu byinshi. Reka rero uno munsi mbere twivuganire n'ujya muntu aciyumvira ndafise ivyo nokora mugabo mbega mpere hehe. Ndagira nibutse abakunzi banje, abo bose turi kumwe, abo bose dufashanya kugira ngo tugume dutera imbere. Twaravuganye ingene utangura kumenya ico wokora, utangura kuraba mu kibano mbega bakeneye iki, ni igiki bakeneye, ni igiki noshira ngaha ku isoko kikaronka marché. Bwa kabiri ukarondera umutahe. Ndabibutse rero ivy'imanza zo mu kambere byaraheze, bya Saint Valentin byaraheze, n'ibya misi mikuru y'abakenyezi biriko birarengana mu kwezi kwa gatatu. Ubu rero dutangure agakese, tubike cyangwa uruziganye kugira ngo muri Desembre zoshe turaba amahera dufise, apana kugira ngo tugure impuzu yo kuri Noel, apana kugira ngo tuje kwifata neza gusa, yamara kugira ngo mu kwa mbere 2027 dutangure umugambi woba waratunaniye gutangura. Umugambi twari dufise mugabo tukabura uburyo bwo kuwutanga. Nuko rero mbega ushobora kubika ngahe? Je ndakunda kubabarira naho kiba igihumbi ubu kibizi, igihumbi ku munsi, 200 ku munsi, 200 ku ndwi, 10 ku ndwi, byose turabika. Reka dufate ko wabitse 2000 pasomero, 2000 pasomero wikawushije amayinite gatoyi, wikawushije nyene agafana nta kundi, wikawushije akantu gatoya ka déplacement kamwe nyene wakikawushije wahagiye n'amaguru aho wari gufata akabisi, hama urabitse 2000 ku munsi. Kundwi niwa mu kwezi duharura ukwezi ko gufise indwi zine, mu kwezi ububitse 8,000. Mu mezi 9 asigaye uzoba ufise 72,000. Mbega mu 72,000 no hava ndayakoze 72,000 si amahera make. Bivana nk'uko nababwiye, mbega mu kibani wanyu bakeneye iki. Mu 72,000 cya mbere gishobora kugufasha nk'uko mubizi, umuntu umwe yifasha gusara. Urashobora kuba hari ishirahamwe byanse yuko winjiramwo kubera ubuze ayo zurakotiza. Tangura winjire mu iryo shirahamwe, tangura uraronsa umutahe. Amashirahamwe ataguze imitahe mito mito, aho mu 72,000 harura kuronsa umutahe mwose hari mire wo kugira mu shirahamwe, hama mukaza murakotiza make make nk'uko ishirahamwe riba ribisaba. Ja mu shirahamwe ritoyi, tangura uzurakotiza kugira ngo niwamara y'amezi 2 canke 3 baze baguhe umutahe munini, baze baguhe ingurane uyikoreshe nk'umutahe. Mu bisanzwe nta muntu n'umwe ashobora gutera imbere ariko arakora igikorwa ari umwe. Wanashaka dutange n'akarorero, udandaza n'ibintu mu gihe atawubigushorera bishobora kunguka.
kurimisha ata abakozi ushizemwo uhemba ntushobora kuvyirimira wewe nyene. Ikintu cyose ukora utegerezwa kugikorana n'abandi kugira ngo utere imbere, kandi abo bandi mukorana nimpanguhe abakozi urabahemba, abakozi barakenera ico bafungura, eka n'izo ndimiro zirakenera nk'umwavu, aho ukorera udandaza urariha roye, urariha ikori rya leta, vyose bikenera uburyo, ariko kandi bigakenera kuba ufise abantu. Rero muntu w'Imana nakubwiye ingene ushaka kuronka umutahe, ko turavugana ingene wobika udufaranga kugira ngo hirya y'ejo ushobore kwinjira amashirahamwe. Amashirahamwe rero menshi arafasha kugira ngo umuntu akorane n'abandi, ahigira ubwenge, kandi mugabo ntibagiye ko hariho n'amashirahamwe atuma bashobora kukwiba udufaranga twawe. Hari amashirahamwe nyene ivyadutse ubu unye, ugasanga barakwivye udufaranga twawe, ugasanga nyene ahubwo nako wari warateguye ko kwiteza imbere ahubwo usubiye inyuma aho kwiteza imbere. None rero umuntu w'Imana ja mu mashirahamwe, korana n'abandi bantu, urashobora kuba ufise wowe nk'umutwe ikintu ushobora gukora warabuze umutahe, raba umuntu wegera umusigurire, kumbura aguhe umutahe ukore, aguhe imitwe ingene wotangura. Egera abantu basanzwe bakora ivyo bintu, egera abantu bamaze gushika kure bugurutse, nyabuna ubabaze mbega ngaha mwahashitse gute, mbega mwatanguye gute, kugira nawe ushobore kuko nawe urashobora gusanga biri muri vya bindi, biri muri wa murongo w'ivyo ukora, w'ivyo ushoboye, ariko warabuze uwuguha inzira, uwuguha amadirektive, uwukwereka vy'ukuri ingene ivyo bintu bitangura n'ingene bibandanya. Turabona kenshi amashirahamwe ingene umuntu ayakora hama agahomba, birashika bahomba kubera iki? Akenshi tuba ari ivyo, turita mu bintu, na jewe ndamaze guhomba katari gake, ukaja mu bintu mugabo utabajije mbega ibi bintu bigenda gute, ibi bintu babitangura gute, bunguka gute muri iki gikorwa, mugabo ntikibuza kugerageza kimwe vyanse ukaja no mu kindi, hama umunsi umwe ugatinda ukazosanga hariyo ahantu nyabu nawe ari iwawe, ugasanga hariyo ahantu wewe nyene Imana yaguteguriye kuba ushobora kwiteza imbere. Nuko rero no musi rero ikintu gikuru cane nanje kubahamagarira nico cyo kurondera uwo mukorana, nico cyo kurondera uri bugufashe, nico cyo kurondera uwamaze gutera imbere kugira ngo akwereke aho yaciye, umufatireko, umwigireko, bigufashe na wewe kumenya iki nogikora canke iki sinogikora, iki nagikora kizonyononera, iki nagikora kizonkumbira, ariko umenye yuko utazotera imbere uri gati kawaga, kuma kakisenya, uyaye. Nta muntu atera imbere ari umwe, abantu batera imbere bajanye n'abandi, abo bandi mujana nabo mu vyumva co kimwe, abo bandi mujana nabo bakwifuriza gutera imbere, bakakugurura. Nimba wowe uzanye inguvu nawe akazana amahera, uwundi akazana ikibanza, umwe wese akazana icyo ashoboye, mugabo mugafashanya mugatera imbere. Rero hariyo amakoperative nababwiye n'amashirahamwe yagiye ariba abantu akagenda arahomba, n'ayandi yagumye atera imbere gushika naho bashika ku rugero rw'amamikrofinance, bagashika ku rugero rwo kubaka amazu, bagashika ku rugero rwo kugura amaparisere, kugura imiduga iri ngaha mw'ibarabara y'amashirahamwe. Ni ukuri byose ntitwovuga ngo ni bibi, byose ntitwobigaya, ariko hariyo abantu usanga bakorana ari nka batatu gusa, mugabo bikaba vyiza, n'abandi bakorana ari 30 bikaba vyiza, n'abandi bakorana ari 50 bikaba vyiza, vyose bigarukira hahandi nyene, aho usanga umwe yafashije uwundi maze tugatera imbere. Bakunzi ba Axia, ndabasubiyemo ijambo ryandi rinaherako, tuyaga ivyunguka, mbega vyunguka gute, tugume duhanahana iteka, duhanahana imitwe, duhanahana impanuro y'ingene kumbure umuntu yoguma yiteza imbere. Ndakeneye muri commentaire mumbwire ibyiza byo kuja mu mashirahamwe n'ibibi byo kuja mu mashirahamwe, hama tugire amatora turabe iciza muri byo, mumpe n'uburorero. Nase kubivuga mugabo buriho amashirahamwe yateye imbere n'amashirahamwe ashobora kuba vyarayananiye ntatera imbere nk'uko tuvyifuza.
Axe ya Vibe TV irabashimiye cyane, tubandanye tubakengurukira, ntimwibagire kugira agasabone, ntimwibagire gupartaja n'abandi bose baryuzi bashaka kwiteza imbere ariko byanse, mubandanye mubaha ibiganiro byacu kugira ngo twese tubandanye duhana iteka. Iri teka Elimana rero Josiane benshi bita Jota, umukutsa kivuga kuri Axe ya Vibe TV, ari kumwe namwe kugira ngo umufuko wose uronke amafaranga, umuntu wose uronke icyo ufungura, umuntu agira iteka, agira haba, akubahwa. Bye.